dufise ikibazo c'ukuntu urudandazwa rwanje rumanuratuzwa maze kwibwa inshuro zitatu niba n'abantu bize uburyo bwo kwiba baciye hejuru. Banyivye ubwa mbere banyivye itariki 11 z'ukwa kane 2019, bwa kabiri muri 2020 barasubiriye muri 2021 itariki 9 z'ukwa kabiri barasubiriye, kandi iryo rya nyuma banyivye dufise ishirahamwe dufitaniye amasezerano yo kuturabira ibyacu, ariko kuva ico gihe sinzi amatohoza yageze. Abo mu nyuma nabo ubwa mbere hariho twafashe turaburana muri ino sentare nkuru ya Kayanza baratsindwa, tunguruza muri sentare y'Ingozi no kuri Dapere baratsindwa, hama barunguruza muri Gasamburamanza urubanza baca barusambura bisunze ko bari babiciye ikibiriraho ibiringo byarenganye. Acabira sentare tugenda mu cugo rubanza mwisunze ibiringo, urubanza bararusambuye mugabo bacawe icido n'ido byangiye abo basuma bejejwe kugira no musi baridegenja. Benshi barakunda kuza mu biro kwa buramatari na cyane cyane iyo urubanza rwasambuwe bakaza kuvuga ati mbeko twari twaratsinze mwiyo sentare, none uko budutsinzwe tubwo sizi n'impinyanyuro zabaye. Ahantu bamenyesha yuko nubwo ruba rusambuwe rugasubira muri rya sentare yari yaciye urubanza rwa mbere, bajya bacamanza baruciye sibo basubiramo kuruca. Rero nta gitangaza kibamwo iyo kumbure ubwa mbere wari watsinze hanyuma ugatsindwa, ni ukuvuga yuko abacamanza baba bahindutse, hanyuma kumbure bagasanga dosiye yawe hariho ibibura bidakwiye vyotuma ushobora gutsinda urwo rubanza. Ngaha igikomeye cyane nuko wokingirwa kandi ntusubire gutwarwa utwawe, kandi nabo wumva baguhigira asubiriye kubikora harabumva nibaza ko uwo mushengeza imbere y'ubutungane, kuko iryo ni iterabwoba kandi iterabwoba rirahano. Ariko ku rubanza rwaciwe nukuri twebwe ngaha ntacyo twohindurako, na cyane cyane ko rwaciye ku nzego zose bagasubiramo urubanza bakaraba. Uno munsi rero bakakwaheze, jewe nibaza yuko igikomeye twokora no gukingira. Sinshobora guhindura urubanza kwa sentare, mugabo ico twokora no gukinga kugira ngo utwawe tubungabungwe ntuzosubire kwibwa. Jana mwabise ukunuri murandojeje uwo mugabo waje basaba ko bashaka kurataka mugaje naramaze no kuhava cyane musigara abana kujya mu yagerageje atoteza abana gushaka bazaho n'ishuri. Hama rero abana bamaze kuza numva ngo ariko agurisha amatongo none agerageza kwitura ubutungane, bavuga ngo badusaturire mu bwayo yasatura nabyo yaba ijya kute ko umusore babikora yagiye kugera musature hajya ahandi hose abantu hasigaranye. Kujya abo bana banje turakumva ngo yagurishije abana banje ntibajyaho, afatana n'abana b'umugore wa gatatu n'umugore wa mbere. Kujya rero muri iyi minsi ntaciye sumira kuruza aho jewe nyine amaze kuza kwasumira ngo agurishe. Burya rero acafata ukambere aho hantu haruguru yaho harabaterambere, afata urubingo twateye atuma abaterambere saa 10 bari baje kururandura. Niyo minsi naca afata ibijumbu arabirandura nateragiye aca ahashinga n'igiti cy'umusaraba. Nagerageje kwitura musitanteri acanyuma muje kumutuma mugabo wakane niho baja umugabo n'undi yagumye avuga ngo yongura amenyo yose ashaka nyakuba buramatari ntungabiritse rero protectwa n'abana b'Imana. Hanibaza yuko aba butungane bavyumvise, kandi wavuze yuko urongoye sentare nkuru y'igihugu amaze guhashika, wavuze ko umushikirizamanza wa Repubulika hano mu ntara
yagushikirije. Abo bantu rero baza kuguhohotera nibaza ko wobashengeza. Aha nagira nsabe abo abahanuzi na cyane cyane umuhanuzi ajejwe ubutungane mu biro kwa Buramatari ko yomufasha gushika ku mushikiranganje nkuko twamatubigira n'abandi abenegihugu batari bake bagize izo ngorane, na cyane cyane iyo inzira zose zishoboka z'ubutungane baziciyemwo twama tubafasha gushika ku mushikiranganje w'ubutungane cyanye kusanzwe arongoye sentare Ntahinyuzwa kugira ngo barabe icokorwa. Twama twashitse kuri nyakubahwa arongoye sentare Ntahinyuzwa kugira ngo adushikire ku mushikiranganje noneho hagira igikorwa. Twebwe mu ntwaro ivyo nivyo tujejwe kujanira dosiye umwene gihugu tukamwereka hatuza kuyitura, kuko twebwe ntidusubiramwo ingingo ya sentare. Twaje turaba abakorerabushake bakaduha 4,500, hama mu nyuma baraduha 300,000, hama bidukurako turi abantu 30 n'uva ku 10. Hama twataha ukwezi guheze bakaba baje kutatubaza ati none ko n'abamara bambara agateguye amubwira mugiye gukora none ariyo watahanye arihe aho hari rero wowe ngo batamajana 5 isomwe ya 5 kacibona mera raheza barumva rero ku maradiyo ayandi makomine z'intara ayandi mera bahera kandi nawe kora amateka aho haciye urabona ryo gushyira ahantu heza hasukuye ko tworonka agasonde gakwiriye. Iyo tuyagabuye rero cyatubona umenga nta bufu dukuramo nta biharage bivamo, tubona yuko abakorera ubushake ko baba barahavuye basha kuduteza imbere, aba yaduhaye rero muganga yatwaza. Utu dufaranga komine ibaha novuga yuko nagasabune kugira ngo bashobore nabo nyene kugira ico batahukanye, nkuko yabivuze ati iyo atashe bamaze ati mbega ko bandi bahembwa mweho muzohembwa iki? Abo bantu bakubwira uko mubabwira yuko ishirahamwe ryanyu ari iry'abakorerabushake baje gufasha atari umushahara bahembwa, no kubatera intege kugira ngo mukore muvyiyumvamwo mutadekukirwa. Nkasaba kumbure abarongoye komine bazoraba bazoja hamwe barabe kumbure ko bishoboka. Wavuze ko mukorera 200 ku munsi, nibaza yuko Ministanteri ari wa komine Kayanza ari ngaha, nibaza yuko azobatumako mukavugana neza, ndumva muzokwicara hamwe mukakiyaga neza, niyabona kumbure ako gasabune babaha ari gato baze bakabongere.